Numunsi w'akanyamuneza aho uwatanguje ishirahamwe Manake niryo naryo rikaba rigizwe n'abanyamyuga cyangwa n'abahinga mvabwenge. Rero uno munsi turi ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye, ni kibuga cakira ingenzi cyangwa gifasha ingenzi c'u Burundi, c'igihugu c'u Burundi. Umukuru w'iyo shirahamwe cyangwa iyo association Manake Burundi aho aza kuba mu mwanya atushwayemwo avuye mu gihugu cyo hanze. Rero abanyamwuga mvabwenge nko twabibabwiye bari hano kugira ngo bashobore kumwakirana iteka. Mu banyamwuga mvabwenge harimo abakinyi b'amareresi, hariho abakinu bagira utugenegene tugiye dutandukanye, nkuko twabibabwiye harimo n'uwitwa Abel Nduwayo, nawe ntiyatanzwe kugira ngo ashobore kuza kumwakirana iteka. Reka tumuhe ikaze ashobore kutubwira uko yiyumva, uko avyumva cyangwa uko abibona. Turahe mwaramutse namwiriwe Abel Nduwayo. Mwaramutse namwiriwe. Yego, turabona mwaje kuri kibuga c'indege kugira ngo mushobore kwakira umukuru wa Manake Burundi, nkuko namwe musanzwe muri umwe mu basanzwe bari muri iryo shirahamwe cyangwa muri uwo mugwi. Mbega mwiyumva gute? Mwiteze kumwakira gute? Niyumva fresh, ahubwo sije mbona araje ndamugwe mu. Yes. Mbega Manake Burundi ntiratangura gukora neza ku mugaragaro, ariko twumva ukungene igenda ivugangwa bivuga yuko ije gufasha cyangwa gusahiriza abanyamwuga mvabwenge. Mbega nkawe nk'umukinyi w'amareresi wumva ko Manake Burundi zo gufasha iki? Kubera ko novuga ati ntiratangura neza cyane, hama uwitwara kabaje ari we twaje gutegera, reka tumurindira shike hanyuma tubwire imigambi yiwe, nitwumva imigambi yiwe ari myiza nyene tuyishigikire. Nibaza ko habonetse umuntu ashaka kutudodorera imbere biba ari vyiza cyane. No kuvuga rero yo hadutse, iyo havutse nk'ishirahamwe kanaka, urarindira ibikorwa bigiye ku murindi ukaraba ingene ikora, hanyuma ukavuga ati turabona ari sawa. Rero nk'ubu sinoja ngamvuge ngo bimeze ukuntu kuko sindabona neza uburyo